duhereye rero nko mu gisata cyo mu bushikiranganje aho ubushikiranganje bwose buronka amahera bukoresha turabona amahera yashoboye kuboneka turavye novuga yava harimo yava muri ibi twita les produits fiscaux ayandi nayo akaza azananye ku rudandaza dukorana n'ibihugu mpuzamakungu vyinjira mu Burundi canke bisohoka tukabitoza kamakori. Ivyo rero vyose ku makori yari yitezwe muri iki gice ca mbere imiliyaridi igihumbi n'imwe twarashoboye kwegeranya muri iki gice n'agace kamwe twashoboye kwegeranya muri iki gice ca mbere c'umwaka imiliyaridi igihumbi n'amajana 238 n'uduce tune bisigura tugiye naho ku makori twegeranya novuga avuye hanze murazi yuko yaba leta ndetse n'uwari we wese arategekanya ibikorwa mugabo akavuga ati zofata ideni kugira ashobore kuvyaza umusaruro iryo deni nafashe. Rero n'amadeni tuba twafashe hanze ndetse hariho n'ifashanyo baduha kugira badufashe mu bikorwa by'iterambere nayo turavye ku rugero twashitseko rwagezwe ku 42 n'uduce indwi kwijana. Aho rero harimo amadeni dufata hanze harimo n'ifashanyo baduha ndetse hari n'amadeni dufata ngaha mu gihugu hagati kuko navyo biba bitasanzwe bitegekanijwe mu mahera tuzoheza tukegeranya umwaka wose. Tubazaniye ituro ry'ibikorwa twakoze muri leta muri aya mezi 6 aheze guhera mu kwindwi mu 2025 gushika mu kwicumi na kabiri mu 2025. N'umusaruro rero twovuga mwavuze ati mbega byo bimeze neza canke byo bimeze neza buke buke ati canke hoba harimo ibitameze neza. Twovuga nkuko twebwe twabibonye muri rusangi bimeze neza kandi na mwebwe muraza kubiturabira uko bimeze. Rero nivyo cari gihe kidasanzwe uko cari gihe kijanye n'impinduka nyinshi mu gihugu nkuko mubizi hari imigambi nyamukuru ibiri iriko irarangurwa muri iki gihugu novuga impinduka bijanye no gukoresha amahera neza azana umusaruro kandi azanira akamaro kanini abene gihugu. Nayo hakaba kandi n'impinduka yajanye mu vy'intwaro aho province yavuye ku 18 akaza kuri 5 amakomine akava ku 119 akaza ku 42 amazone akava ku 399 akaza ku 451 eka ndetse n'imitumba n'amakartier akava ku 2911 akaza ku 3344. Ivyo rero mu ntango z'uno mwaka niho novuga vyaja mu ngiro neza vyarameze nk'ibifata umwanya kugira amategeko yavyo novuga bishira mu ngiro neza ku rubuga ajeho ndetse n'abahagararira izo nzego bajeho biratuma haba guteba gatoyi mu bikorwa muri leta cyane cyane ibikorwa byari byarapanzwe mu kirangamisi cyo kurangura ibikorwa kimwe twita PTBA plan de travail et budget annuel. Mugabo turavye urugero biriko rumeze neza kandi uko turiko turakora nta nkeka turabona ko ivyari vyarapanzwe muri uno mwaka byose bizoheza bigashikwako. Rero ngarutse kuri raporo novuga ni raporo igizwe n'ibice bitanu. Igice ca mbere ni intangamarara, igice ca kabiri
nivyo twashitseko mu bijanye no gutoza amahera yaba amahera dutoza ngaha y'amakori canke amahera ava mu bundi buryo bwa leta atari amakori ndetse n'ayava hanze, tutibagiye n'amafaranga ava mu makomine no mu mashirahamwe asanzwe akukira leta ndetse no mu maproje asanzwe afashwe mu mugongo n'abasanzwe bafasha mu iterambere ndetse no mu bitaro. Ayo rero niyo mahera yo tuyaronse aheza akacaja mu bikorwa muri bimwe twita le plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2025-2026. Ico rero ni gice ca kabiri c'iyi raporo. Igice ca gatatu, ayo mahera tumaze kuyaronka tuca turaba ukuntu yakoreshejwe muri ivyo bisata nyene, yaba mu bushikiranganji, yaba mu makomune, yaba mu bitaro, yaba mu maproje ndetse yaba no mu mashirahamwe yegamiye leta. Rero uko ayo mahera aba yarakoreshejwe tukaraba uko amahera yagiye arakoreshwa, tuca tuja ku gisata naco twovuga mbega umusaruro wavuyemo n'uyuhe, kimwe twita rapport de la mise en œuvre du projet annuel de performance. Murazi yuko iyo dutanze ikirangamisi ca budget izokora, turashiraho tukavuga duti amahera azokora azovamwo umusaruro uyu n'uyu n'uyu, tukerekana kuri programme imwe yose ndetse no kuri action imwe yose no kuri activité umusaruro twiteze icayo mahera azoza gukora, kimwe twita résultat attendu mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma rero harazaho kubaho no gusozera biri muri iyi raporo. Rero nkuko nabivuze kugira dushobore gushika ku mbona kazoza igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060, leta y'u Burundi na cane cane hagiye mu rwego shingwa bikorwa kwama gwateguye ibikorwa ku mwaka. Ivyo navyo biri mu migwi itanu novuga, ni vya bikorwa biri mu bushikiranganji, aha novuga kw'izitso ry'ubushikiranganji twovuga au niveau central, hakaba n'ibikorwa bitegurwa mu ma projet afashwa n'abadufasha mu vy'iterambere, hakaba n'ibikorwa bitegurwa n'amakomune, hakaba n'ibikorwa bitegurwa n'amashirahamwe yegamiye leta, hakaba ndetse n'ibikorwa bitegurwa mu mavuriro ari mu gihugu cose. Rero ivyo bikorwa byose bigiye hamwe uko biri mice itanu bica bihurira hamwe mu bikorwa duheza tugakora muri leta, biri iyo mice itanu mugabo byose bifise intumbero imwe yo gutunganiriza abene gihugu. Rero kugira ivyo bikorwa bikogwe haba hariho amahera azarava hirya no hino muri ivyo bisata nyene. Duhereye rero nko mu gisata co mu bushikiranganji, aho ubushikiranganji bwose buronka amahera bukoresha, turabona amahera yashoboye kuboneka turavye novuga yava harimo yava muri ibi twita les produits fiscaux, ayandi nayo akaza azananye ku rudandaza dukorana n'ibihugu mpuzamakungu vyinjira mu Burundi canke bisohoka tukabitoza k'amakori. Ivyo rero vyose ku makori yari yitezwe muri iki gice ca mbere imiliyaridi 1,000 twarashoboye kwegeranya muri iki gice n'agace kamwe, twarashoboye kwegeranya muri iki gice ca mbere c'umwaka imiliyaridi 1,238 n'uduce tune, bisigura yuko vyari bipanze byari bitegekanijwe twaronse 123 n'uduce 7%, bica vyerekana ko yari yitezwe ku mwaka wose twashikanye ku bice 51
n'agace n'ibice 5 kwijana. Ayo rero ni ya marosete cyane cyane azana na obera bavuye mu bakontribuable. Hariho n'ayandi marosete nayo nyene azanana cyane cyane abazananye muri tutoyitwa les recettes fiscales, mugabo twita mu gifaransa les recettes non fiscales, cyane cyane abari nk'aya mahera bayaje azananye mu mashira hamwe bimwe twita ama dividende mu gifaransa, canke mu gusora rero waye ku mazu n'ibindi, canke bimwe twita ama redevance que ça soit foncière canke minière, canke kumande yagiye aratozwa ndetse n'ibindi. Aha rero n'amakori akunda kugorana kuri iki gice. Kuma kori twari twiteze imiliyaridi 442 n'uduce indwi, muri iki gice twaronse imiliyaridi 247 n'agace kamwe, no kuvuga 55 n'uduce 8 kwijana. Aha turabona yuko ari aho gushira ingufu, mugabo kubera ko aya makori novuga afise ari make tugeranije uruhara afise mu makori yose, tuhejeje tugateranya na yayandi les recettes fiscales non fiscales, tuca dusanga ku makori twategereza kuronka twarashikanye 102 n'uduce 9 kwijana. Bica vyerekana yuko aha ni mu kugwego w'iki gice ca mbere, mugabo turavye ihangirana ryo ku mwaka wose tukaba tugeze kuri 44 n'uduce 4 kwijana. Aha hari mu kwezi kwa12 ku 2025 kuri iki gice ca mbere c'umwaka. Ayo rero n'amakori novuga twashoboye kwegeranya muri leta, ari nayo mbere acaheza agafasha ibikorwa vy'igihugu. Tugiye naho ku makori twegeranya novuga avuye hanze, murazi yuko yaba leta ndetse n'uwari we wese arategekanya ibikorwa, mugabo akavuga ati nzofata ideni kugira ashobore kuvyaza umusaruro iryo deni nafashe. Rero n'amadeni tuba twafashe hanze, ndetse hariho n'ifashanyo baduha kugira badufashe mu bikorwa by'iterambere, nayo turavye ku rugero twashitseko wagezwe ku 42 n'uduce 7 kwijana. Aho rero harimo amadeni dufata hanze, harimo n'ifashanyo baduha, ndetse hari n'amadeni dufata ngaha mu gihugu hagati, kuko navyo biba bitasanzwe bitegekanijwe mu mahera tuzoheza tukegeranya umwaka wose. Rero tumaze kuraba duca tubona yuko urugero muri rusangi w'amahera yinjiye novuga au niveau central dufasha muri wa mbere, tutaraja muri yindi migwi y'amakomune n'amaprojet n'amahopito n'amashirahamwe, tugeze ku rugero rwa 43 n'uduce 6 kwijana. Aho hari itariki 31 z'ukwezi kwa12 guheze. Ayo rero n'amahera twegeranya nka leta au niveau novuga central. Tugiye ku ma societe, aya masosiyete y'amashirahamwe asanzwe yegamiye leta, nayo nyene iteka nko mwavuze muti tuvyerekane muri magufi. Twerekanye amahera yarategekanijwe gutozwa kuri societe imwe yose, ndetse ayo ku mwaka yarategekanijwe n'ayategekanijwe kuri uno mwaka. Tukaya turaba rero naho n'urugero twageze ko muri iki gice ca mbere, ndetse tukanerekana n'urugero twageze ko tugereranije nayo tugomba gushika ko mu mwaka wose. Rero ngaha hariho liste y'amasosiyete imesha atandukanye ashika 21, mugabo tugiye kuraba muri rusangi harimwo amashirahamwe yaronse yashikanye umusaruro wari witweze mu gutozwa amahera n'ayandi atashoboye gushikana uyo musaruro. Hano tanga karorero nka
le Fonds d'appui à la protection sociale kuri iki gice yagize 84 n'uduce 5 kwijana, ica ishikana 42 n'uduce 2 tugereranije kuyo twari twiteze aho tugeze ku mwaka wose. Tugiye muri INSS yarashoboye kwegeranya ibice 109 n'agace kamwe kwijana, ikabigeze tugereranije ku mwaka wose kuri 59 n'uduce 5. Ngira ngo bariko baratwereka biraboneka aya masosiyete yose, mugabo hariho kandi ubwo n'uburorero bw'amasosiyete novuga yaronse umwimbu ukwiye bivanye no wari utegekanijwe, mugabo kandi hariho n'amasosiyete ari hasi tuvuga nk'iyi Kojeruko aho hari hitezwe imiliyaridi 2 n'imiliyoni 546 hakegeranywa muri iki gice ca mbere imiliyoni 647, no kuvuga ibice 25 n'uduce 4 kwijana, ikaba mu kwicumi na kabiri kuyara yategekanijwe ku mwaka wose ari igeze ku duce 12 n'uduce 7 kwijana. Hariho n'izindi nka Otraco ya nyuma nayo nyene igeze yaronse uburyo 30 na bune ni n'igice kimwe kwijana, ikaba yari igeze ku bice 17 kwijana tugereranije n'umwaka wose. Mugabo kandi turavye muri iki gicapo muri tableau hari abarengeje 100 kwijana, hano uvuga nka Sosumo, OTB, Odeka, novuga nka Autorité de l'Aviation Civile, hakaba n'abage bararonka za 80 kwijana nka SRDI, nka Burundi Airlines, ndetse n'izindi nka za Post. Birumvikana rero yuko hari abaronse menshi n'abaronse ayagereranye n'abaronse make, byumvikane ko hariho ibikogwa byo gukora cyane cyane kuri aba baba baronse make, kandi ndetse turabategurira amanama kugira ibi biharuro tubirabire hamwe kugira koko dufate ingingo yo gushobora kuduza amahera yari yasanzwe ategekanijwe. Tugiye ku gice ca gatatu kijanye n'amakomine, naho nyene nuko twageze yuko amakomine ari 42, hariho ayagiye arashikana 100 kwijana ndetse akanarenza, n'ayandi yagiye araba 100 ndetse n'ayagiye munsi ya 50 kwijana. Aha tuvuga nk'ayagiye hejuru aboneka, hariho nka komine Buganda yo mu ntara ya Bujumbura na komine Bukinanyana, tukaza no kuri komine Gisagara n'Uburorero, tukaza no kuri komine Gishubi, tukaza ndetse na komine Karusi zararonse shoboye gushikana 100 kwijana. Hari izabavye 100 kwijana ngizi za komine Bururi zaronse 82 n'uduce kamwe kwijana, ni nka za Gitega zaronse 95 n'uduce 5 kwijana, ni nka za Kirundo zaronse 86 n'uduce 3 kwijana. Mugabo hariho n'izindi rero zagiye hasi cyane, tubona kuzo bari barategekanijwe nka Bubanza yaronse 64 kwijana n'izindi. Mugabo rero ngaha ahantu sigura kugira dutahure, murabona nka Mukaza yaronse 28 n'uduce 6 kwijana, murabona ko ziba ziri hasi. Hariho aho usanga ari kubera batagize planification neza, ugasanga bateguye amahera menshi mugabo badafise uburyo bwo gushobora kuyatoza. Nivy'amahera mu makomine ni menshi, mugabo uburyo n'abakozi novuga n'uburyo cyane cyane bujanye na informatique kugira bashobore kuyatoza, ugasanga ntibukwiye neza, bikaca bituma usanga bihaye ko bazotoza menshi mugabo koko atanga uvu nyinshi bafise zo kuyatoza. Murabona nka Muhanga yageze ku bice 34 n'uduce 8 kwijana. Rero aha n'igikorwa gikomeye bisaba ko twicara hamwe n'amakomune koko
hakaba icyo twokwita mu gifaransa les prévisions réalistes zijanye n'inguvu bafise, canke tukaraba kandi ko atabasamaye, cyangwa tukaraba kandi yuko hariho bimwe twokwita amahera ategereza gutozwa mugabo badatoza. Ivyo vyose vyama vyashitse, vyama bihari, ugasanga hariho kimwe twita mu gifaransa assiette fiscale, ugasanga ntirikiratozwa, iyo ntiyakoreshejwe. Naha rero birasaba gukorana cyane n'aya makomune kugira dushobore koko kubafasha. Muri rusangi rero ku makomune duteranije tukagira moyenne hose ku mahera yarategekanijwe muri iki gice imiliyaridi 54 habonetse 35 zingana n'ibice 65 kwijana. Ikindi kandi twonavuga ngaha kuri iki gice nyene c'amakomune ni vya bindi naherako, kuko inzego zari zishasha, bamwe batamenya neza uko bashika bakora banashikira, ndetse no muri planification yari yagizwe n'abandi, ugasanga naho harabonetse agahazi. Novuga rero uno mwaka niyo amahera rimwe na rimwe ushobora gusanga yatojwe ari make, harabaye ingufu zitari zike, kuko novuga ni umwaka udasanzwe mu mahinduka y'igihugu cy'u Burundi. Tuca tuja no ku bitaro naho nyene nuko ni nko ku makomune, hari amakomune usama ibitaro usanga byaratozeje amahera menshi aboneka. Twavuga nka komine nka hopitale Bukinanyana, hopitale communale ya Bukinanyana ko yari ategekanijwe yaronse 171 n'ibice kwijana. Hakaba nka komine hopitale ya komine Giharo nayo nyene yaronse 114 kwijana. Hakaba na za hopitale novuga ndiko ndaraba Mbuye yaronse 88 kwijana. Hopitale Ngozi yaronse, hopitale communale de Ngozi yaronse 98 kwijana. Hopitale do district de Bubanza yaronse 125 kwijana kuvyari bitegekanijwe. Hopitale do Fota yaronse 90 kwijana. Ndiko ntanga burorero mugabo tugiye kuraba muri rusangi ku mahera yarategekanijwe, ibitaro vyaronse amahera make, kuko novuga moyenne globale ku bitaro bishika 136 ku miliyaridi 120 n'uduce indwi byari bitegekanijwe muri iki gice, habonetse imiliyaridi 86, bisigura ko ari 72 kwijana, ikaba ku rugero rwa 37 tugereranije kuyitezwe ku mwaka wose. Naha rero naho nyene birasaba gushiraho ingufu nyinshi, kuko nkuko mubizi bene iteka bubahwa, iyi raporo uko yahoriza hahora haza raporo ya novuga buryo mu ministeri gusa, ibi vy'ama hopitale n'amakomune n'amasosiyete publique ndetse n'ama projet vyahora biza. No kuvuga ni intango, bisaba ko tuca tubona hari bibazo naho twoshira ingufu tukayizera yuko mu nyuma bizoza bitera imbere biza neza. Tuje ku gisata c'ama projet nayo ashigikiwe n'abadufasha mu iterambere, naho nyene twagize novuga igicapo cerekana projet par projet naho yatanguriye, ndetse tukaca turaba aho igeze mu gushira mu ngiro ibikorwa turabiye ku mahera, ndetse tukaca turaba n'umwanya yobimaze, kuko turiko turaraba mu bisanzwe yaba projet yakora neza, umwanya imaze waca ungana n'amahera imaze gukoresha. Kandi iyo tubonye amahera imaze gukoresha iyo projet, tuca tubona ko ari ibikorwa vyakorewe abene gihugu. Rero ni nk'akarorero nk'iprojet mu bisanzwe mara nk'imyaka 5 yategerezwa ku mwaka gukoresha amahera angana na 20 kwijana, kugira koko inyuma y'imyaka 5 amahera yose yategekanijwe azobe yakoreshejwe.
mugabo rero turavye muri kino gicapo iyi tableau de bord turabona yuko hari amaproje usanga yara ari ku murindi mwiza n'ayandi usanga ari hasi. Aha totanga nk'akarorero nk'amaproje munsi y'itableau twaragize novuga tableau synthèse yerekana amaproje ari hasi nk'aya maproje yo muri agriculture ipipar VB, aya maproje Pasereke iri hasi, umwanya umaze guhera ni 58 kwijana, mugabo amahera bamaze gukoresha akaba ari 13 n'uduce 2 kwijana. Turavye nk'iyi projet de réhabilitation des équipements du centre hospitalier universitaire de Kamenge, umwanya umaze guhera ungana na 16 n'uduce 7 kwijana, mugabo amahera imaze gukoresha n'uduce 6 n'uduce 7 kwijana. Turavye nk'iyi projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac, ni projet yubaka amaporo sur beaucoup plus le lac Tanganyika no ngaha mu Gatumba izokubakaho isoko, umwanya umaze guhera ni 58 n'uduce 3 kwijana, mugabo amahera imaze gukoresha akaba ari 18 n'uduce 6 kwijana. Ndetse n'izindi projet murazibona nk'iyi projet d'urgence sur la résilience urbaine, umwanya umaze kugenda ni 27 kwijana, mugabo amahera amaze gukoreshwa n'uduce ubusa n'ibice 8 kwijana. Nk'izi rero n'amaproje duca duheza tukaraba guko turafise amadetaye yazo, aho turaba activité par activité, igikorwa ku gikorwa, tukaraba uko kiba carakozwe n'ingorane gifise, tugaheza tukarashirako ingufu nyinshi. Hariho n'amaproje rero novuga ameze neza nk'izi za projet mera nk'abandi, izi projet z'amatara n'amazi, nk'iyi projet d'interconnexion du réseau électrique du Burundi et du Rwanda dans le cadre du NERSAP, hamwe n'iyi projet multinational d'interconnexion du réseau électrique des pays de Grand Lac, construction de la ligne de 220 kVA na 110, ndetse n'iyi projet Prodesi, ndetse n'iyi projet PAENSI ya Centre d'Excellence Régionale en Sciences de Nutrition. Izi projet ni projet zifashe neza. Rero aha twariko turaba novuga umusaruro w'ukuntu twashoboye kwegeranya ndetse no kumobiliza amahera yaba ayava ngaha mu gihugu ndetse n'ayava hanze. Tuca rero turaba mbega ayo mahera abajeje kuyakoresha nabo bayakoresheje gute, yarageze ku rugero uruwe. Aha rero nk'uko mubizi bene iteka ubahwa abashinga amateka namwe bakenguza amateka, twarinjiye muri gukoresha amahera duciye muri budget programme, tuca twerekana amahera yarategekanijwe kuri ministeri imwe yose, kubushikiranganje bumwe bwose, n'amahera bashoboye gukoresha, ndetse tukaya turaba n'amahera yagiye arakoreshwa kuri programme budgetaire imwe yose na action budgetaire. Tubonye rero amahera yakoze, kubera tuba tuzi yuko ayo mahera akoreshwa hisunzwe amategeko, tuca tubona nuko nibikorwa